twakira en fait hariho sex hariho ikintu utako nda hamwe na hari urukundo ivy'amahera biraba akantu gatoya cyane hariho umwe afise amahera gusumba uyundi urukundo ntiruba ntungana mama no urumva umukene umukene ni wakunda cyane umviriza bagume bakenye none bakunda cyane barabandi ibyo nenda kubibaza umukene ni wakunda urumva urukundo rwagenewe abakene bakunze ba Magic nanze dufata iki tureki ngo waruguru nisho kingiye kinyico ngo waruguru hanze yabuze umuhungu no hanze ariko n'abatipe basaba master bize bagize iki mugabo elanama okay esi ico cyo hanze reka esi nakubwira ko cyo hanze nibisanzwe uza wumva ngo mungagara ntakunda niwo mungagara ivyo nibisanzwe ukinanira nakunda no mukinanira ivyo nibisanzwe mugesi cya 35 ans ni bimwe kigingi yakubwirira ngaha muri studio sinzi gituma utumva yakubwiye ati 29 utangura kuvuga ngo rega burya janvier nguravye ngo arakunda vraiment famille ngo burya janvier ngo arakunda mama wawe sanze umukobwa ari financièrement stable ni umukobwa icagukenera kuri umugabo c'est l'amour ego afite agukunda ingorane yabo rero nuko uzubona bidoga ngo n'abakene ntibashobora kuba naho nyine n'abakene kuki babidogera ngo babasabire uburyo agukunda sans arrière-pensée agukunda wese kuko nta kindi kintu kinyegeje inyuma abaza kurondera abagushaka ku rukundo guko. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, moi c'est Vanessa Chamasaza pour regarder. Ici c'est Bella Micro pour Magic Channel TV. Ino munsi twatewe iteka n'abigeme b'abajournaliste harimo Madame la Majojo et Greta. Tukabara kubati. No, Majojo. No, bisanzwe it is like that. Tukaba dufise débat dushaka kuvugana ko débat yacu ino munsi ni kuvyerekeye abakobwa bari genre indépendante financière et tout. Rero niyo mpamvu twashimye gutuma ko ababigeme kugira bagire ico badufasha cyangwa tunguranye ubumenyi ibintu nk'ivyo. Duhere nga eti karibu cyane. Murakoze cyane. Nene wari dukumbuye none. Gose. Karibu muri Magic Channel. Munonda kwagira none. Nanje ndaguhereza ko. Karibu majo. Murakoze cyane nitwa Nyagasani Marjolaine. Okay, Majojo aretse menje kuri muha. Ni ibintu bisanzwe. Majojo we Majojo wari mpayigo. Bino karibu none. Urakoze. Baramutse abakunze babaje. Ndabakunda cyane barabizi amakuru micro nkunda wanje minura. Murakomeye meze neza. Birageze inzira. Rero turaza kurabira hamwe. Est-ce que ni vyiza cyane ni bibi? Hama turaba ari pour n'abari contre. Umwe wese araza gutanga genre avis we bivanye naho genre nahagaze. Yes. Twagiye ese. Ça Urihe. ni vyiza ko umuntu bon ni sujet si je nuko est-ce que umukobwa ari genre indépendance financière biroroha ko agira mariage canke aribona genre hari abaca bibona ati je ndasamara sinogira mariage ndavuga ati ubusamara mariage ndishobora kubuza ikintu na kimwe amara nshobora kubuza dyumo gukora mariage yego rero tuzaza kuraba ari pour n'abari contre yes aza ko ari pour iyo sujet jewe ndi pour twavuganye avant kuza ngaha turavugana ko gato jewe ndi pour ko abakobwa la plupart y'abakobwa bari financièrement indépendante donc bafise uburyo bukwiye birabagora kugira mariage umuntu acabaza ati bibagora gute kuko kugira mariage tubiravye nta ikintu c'amahera kizamwe mariage tuzikora urukundo rubamwe no kuba prêt canke prête ngira twohera kuvuga kuba umukobwa bashatse kuvuga ari independent financièrement n'umukobwa ngo aba afise utuntu twiwe atarinda gusaba akantu kose mu bintu akeneye mu buzima bwiwe afite ahaya hande cabivugama atarinda gusaba dufate ku bintu bimwerekeye mu buzima ntaca asaba kiretse ari bimwe nyene biba biri kagra aho ye Marjolaine uravyumva ukuntu esashatse kubivuga umengo ni bisigoye yuko kugira mariage umengo nakazi umengo ni diri urumva igifisa amahera cyo wiryamira ni bon
kuri jewe premièrement hari ibintu bibiri bakunda gukwitiranya hariyo kuba indépendant financièrement no kuba stable financièrement sivyo kuba indépendant financièrement ni kuvuga ati urakora ahantu amahera uronka urashobora gukuvra amabesoin yiwawe uravyumva kuba stable financièrement naho ni wa muntu afise amahera akorera arafise ayakoresha arafise ayabika arafise na argent de poche yiwe uravyumva différence kuba aba stable ya stabilité sivyo rero les deux côtés sivyo mu bisanzwe abakobwa bari stable financièrement ni babandi nyene hariyo amabiyale no turazizi muri Afrika yego abona si botwa indépendant financièrement nibaza yuko na minusha ari indépendante financièrement kuko arafise havana cette fois c'est rero duhindure sujet. Ok, twahinduye abakobwa bari stable financièrement. Merci. Ok. Merci pour la correction. Ok. Twabihinduye ya mbere twayihenze na jewe na jewe turahisaga mu musanze ego kuko uyu munsi ushaka kwiyofrifarira nyuma uyu munsi ushaka guhindura ku maboko urabikunda utase atawurinze kuririmba merci beaucoup Marjo stable sujet yahindutse tujya tuvuga ari stable financièrement uciyonyohera kuko neza ciye mpagarara neza ko ucimenya ko ari pour yarahaze urari pour ari stable financièrement biramugora kugira mariage ndabisubiyemo biramugora none mariage ni diri nakazi je nico kibazo ari justice ari justice ufite inoti cyabigorana n'akazi arajustifier réponse financièrement nkuko twavyumvise afise amahera aya n'ayandi yabitse nukuvuga numko ashobora kuba afise n'inzu n'ibinyene twita n'imodoka akazi ikintu cambere muri we atangura gutrava estime de soi kwiyemera aba ari umuntu abatangutse arigirira confiance urigirira confiance kuko arigira confiance ko abavuga ati jewe vraiment ngaha ndamurose top ntamurose top ninde babeshe ko umugabo asubirizwa n'amahera oya banzurinde nukuvuga aba yiyemera ico nico cambere ica kabiri ni la société donc abahungu ntibamwaprosha kuko baramaze kumuha certaine nuzeya qualification ko numukobwa afise amahera donc umuhungu wanciye aho ntamurondera icya gatatu naho wenyene muri we arafise ubwoba bwo kugira mariage n'umuntu asumvye agumana complexity umuhungu asumvye abaza kutubona baturi kumwe abaza kugira iki donc hari intambamyi turemeze neza ko hari intambamyi ku mukobwa afise amahera imbere yuko agira mariage kuko urumva ivyo bintu bitatu ndababwiye iyo confiance yihaye abahungu batamurondera facilement no kuba muri we avuga ati jewe honyene nanje biramara amazi ntabasha no kuna n'umuhungu adafise imodoka nanje bizoca bigana c'est moi qui va payer tout ça ndemeza yuko umukobwa rero ari stable financièrement biramugora cyane kugira mariage naho ntaragira statistique nibaza ko nka 70% bibagora kugira mariage Elsi ndagana kubwira yuko bivana n'umuntu uko yakuze uzi gituma hariho abantu novuga ngo nabanyukama mu boss sivyo akaronka amahera yakuza gowe yakuza Kenya sivyo nibo babandi bayashitsemwo yumva vyimvye yumva gizige fata umwana yakuriyemwo umwana abo nizo modoka uri kuravuga nibisanzwe papa mama bari bazifise ndagenda kushuri n'imodoka yiki kuyaronka amahera yiwe akaronka ivyo vyiwe ikikwera akazi akora yaronse akazi keza ni ibintu bisanzwe kubaho umugabo kuko amahera bari ibintu bisanzwe nta bintu vya hatara bibona rero izo excuse ni ibintu abantu bishizemo mu mutwe ugasanga baranamubonye hajya atanu wamwegereye kujya uvuze nyine ngo baramutinya atanu wamwegereye akamutinya urumva ko ridakora bakamutinya je sindi d'accord na Elsi kubera ko ni ibintu abantu bishize mu mutwe sivyo ujya na wagara sinaze ko bahari abo bagara ni kwera yuko baba bakuze bagowe ayo marira rero bakiyaronka akabagora akabari yaca batwara hari bo yatwaye merci nivyo Elsi nimuvuge ganje
au fait nibaza yuko abakobwa mu bisanzwe muri rusange twarapermise societe cyane kutujijira ubuzima mu bisanzwe hariho cycle de la vie societe yaduhaye umego umukobwa yaremewe kubaho kwiga washoboye kwiga kurongorwa sivyo umengo donc kurongorwa urumva ça veut dire si wose bashibishika bakaronka umugisha kuronka ikibondo ariko urumva kurongorwa bisaba fonde ni famille ni nuko rindi sujet margent ntaguciriyemo n'igihe utaronse ikibondo barakuvuga nko kumego wari obligé ni wewe donc kumego umukobwa yaremewe kuvuka kwiga washoboye kwiga hama yejeje kwiga carongorwa hama caba acapfa au fait ayo macycle donc au fait umengo umukobwa n'a rien de nouveau ashobora kugira umengo rero umaze gushika ngaho onye iyo uvuze ngo ari abahungu batinye umukobwa ari financièrement stable sivyo nibaza yuko niba abahungu nabo nyene bari moralement canke émotionnellement bari instable uranyumva kuko umuhungu ari moralement canke émotionnellement kuko aba afise uguhungabana muri we kuko normalement umukobwa afise ivyo bintu byose bishoboka na atu nziza nkiyo onye kuko ubu ufise wa muntu ataza en fait aza kukunganira mu rugo kuko bavuga bati une femme uyu umugore ari éduqué le pays prospère urumva hari iterambere est éduqué en fait uyu umugore ari éduqué intellectuel kuko uri intellectuel uraronka n'uburyo en fait igihugu kiratera imbere sishobora gutahura rero umugabo usho kugira imana ugahura n'uwo mukobwa n'uwo mugore ashobora gutahura iyo monde ukacuhunga abantu gusa marjo uremera yuko iyo umukobwa afise amahera c'est ça la question bimugora kugira mariage urazi impamvu rero bigorana reka ndagutera imbo apana ngo bigorana ko bigorana kuri wewe reka dufate ngo basi ihe kuri wewe wenzo kugora mu gihe wowe ufise amahera urumva ko no muri wewe byo kudestabilize kuri jewe umugabo yo tutokumvikana ni wa wundi yamenyereye kuregla tout avec l'argent mu bisanzwe umukobwa ari financièrement stable ni umukobwa icagukenera kuri umugabo c'est l'amour ego abikunda ingorane yabo rero nuko uzubona bidoga ngo n'abakene ntibashobora kuba nawe nyine n'abakene kuko ibabidogera ngo babasabiye uburyo agukunda sans arrière-pensée agukunda wese kuko nta kindi kintu cinyegeje inyuma abaza kurondera abagushaka ku rukundo gukuri so rero bugenda kugira ikintu kimwe hama ikindi naco gituma babatinya kubera ko umukobwa ameze gutyo abera aciye muri vyinshi burya kugira ubonye umukobwa ari stable financièrement hariyo raison yatumye haguruka uravyumva c'est-à-dire ntiyirukanga na mariage kuko ndakubwira ikintu kimwe erreur ya mbere mu buzima c'est le mauvais choix du partenaire rero birabagora mu bakobwa kuronka partenaire akaca avuga ati jewe nico gituma turiko twasista cette génération shashi iri kiraza mu mutwe ahantu hose tuje ama séminaire biki baguma dutravailler mu mutwe il faut travailler les filles va mu nzu les filles ni mu besta inyigisho zose akora duha nizo ko twiga kwibako muri ico gihe rero bariko batwigisha kwibako avec ces hommes africains canke n'abandi mugareza africains babo bakonsidera yuko abahungu je ndazi umuhungu yambiye ati jege mu kwa twarahebanye kandi arafise amanda mugenzi urashobora guha umukobwa vraiment afise ibikini biki ubona afise inoti kandi ubona afise vision kandi ari umu intellectuel atasha kugoza ashambye ati bon je yasohoka na yagira mugabo moi je veux me sentir homme je chaque fois un homme chaque fois payer man yari yasohokanye umukobwa yari yasohokanye cyarondera umukobwa kiya simyakeye asohokana ngo kameme ngo ujye unamusohokaye ngo hari taxi nkumva ko ndiko ndari ariko baranavyidogera sometimes baridogera akunda n'abakene yidoga ndacakubwira cette femme ndakubaze mwagize mariage ndacakubwira mwagize mariage dushitse no kuri etape ya mariage umukobwa ari stable arafise inzu quelque part nawe urumva uri ngaho uraho ngaho nyene wari ufise ibibaye baye c'est vrai wowe wakeneye urukundo mbe ujya mukobwa hari umukobwa yavuze ngo jewe ngo uzi neza yuko ndakurusha amahera ngo uri umuhungu ngo asha ngo vyende vyo kumbwira ngo utaryari
ngo utasanga hapi ibyo si ndi bivana bo niba bandi nakubwira bakenye igihe cyose nta mpamvu bari bakenye personality ni personality y'umuntu uziteste kubera amahera yego amahera niyo atuma tubone umuntu Kuri wese Amazon. ngaha Yego. umuntu mukundana atararonka amahera murindira aronka amahera niho uzobona ko agukunda vya vrai ni ukuvuga rero wewe jewe ndi umukobwa ushize ko ayo mahera n'inzu n'ibintu byose nkeneye ukazobona ujya muhungu ngumye ndamwubaha nuko ndamukunda kuko iyo ufise amahera uvuga ati sabwe abaguze bamwe kumwita jewe ati ko afise inzu kumutanga shobora kuca njamo nyene ntaho kantu urabona ku kantu utwo tuntu rero utwo nyene ankubita Jean Bahukanye genre umugabo aragufise dufate n'agakofe ku twadukofe nyene twishavusha nawe urazi ko kofe ry'ishavu ngabaho urukundo karaba kandi umuntu agukubita urukundo ngo karaba ndagukubita kubera ugira amakosa oya hari ishavu umuntu mushwana ugasanga ufite bamufise n'amakosa yawe atuma ndagukubita marge wowe umengo niwo kwemera ko feministe no je suis pas urumva féministe ndashaka kubwira kati kumwe muri social ntibivemo minushe mwese uko ngaha na bera urosa amahera urumva hariho stade ujako ukabona donc abahungu afite je nibaza ko n'abakobwa basa amahera cyane bajye abahungu bo bakenye nibo mwironderera hanini niwo muhahanka niwo ariha niwo ariha bakwishura niwo ariha ni uje kupeya ni uje kugira iki ni ugira iki natugaruka neza ndagarutse rero kugira yuko mu gihe donc amahera yerekana yuko ivyo mutuba turivugisha twese ngaha arakubyurira ya personality yawe y'indani y'ukugara ugasanga uri kuragara merci reka nakubwira ukuri jesi jesi ndavyemera ko stili ibintu byose umbwira nguma nsanga kora je byambabaje nguma nsanga si ibintu wambwiye tuguma dusanga ari hahandi ari ibintu biri mu mitwe y'abantu sivyo siko bimeze kuko kandi ko sikaguma kagurukana ivyo nakubwiye amahera ego wabivuze wonyene ngo umuntu mukundanye banze umwanya aronka amahera bisigurike ni vya binini avuga ugarutse ko yuko umuntu yaronse yari yaragowe yari yarakenye niwe aca asanga amahera ariko aramutwara ese ivyo nta namwe vyanditse yuko jewe ivyo byantu okay nibyo bivuge kandi minusha guma kuri ako kantu ngo bantu ngo baba baragowe ngo nibo bagaruka bakagira ibyo aha twebwe example y'abana bo ngaha mu giti basi ngaha mu giti gaminushe aha ese arasavuye tagize mariage si kubera ico si kubera ico kubera izindi ngeso bafise si amahera kubuza kugira mariage twagiye gusanga izindi ngeso ariho example yaje kuduha y'umugenzi wiwe yakunda yuko gafise amahera akaca yinashaka urashaka nagira mvuga ati abantu baritiranye ingorane aho ziri mu bisanzwe nta rugo canke nta rukundo gubakwa co kimwe n'ubundi urukundo rwose rufise couleur yako ivyo vyose sivyo urukundo rwose rufise couleur yako bisigura yuko nimba uwo mutipe yagize ikibazo ko umukobwa ukunuko nuko hariho manque de communication yabo nibiza kugaruka mu mukobwa afise ari independent parce que iyo amubwira yuko ivyo bintu atabikunda iyo haba hariho ikiyago hagati yabo parce que uwo muhungu niba ari sous-estimé en fait uco wirabarega ikibazo gica kigaruka kuri wewe wisuzestimye muri we hariho urukundo hagati yanyu hakabaho kwa kubahana mbe urazinda kudesebega mamshorene wihangana yo journalist nawe rero ni nisanze urumva murayaduka kumvikane mamshorene umvirizo ndakugira iki ndabishima kwakira yuko en fait hariho set hariho ikintu utakunda hamwe na bino hari urukundo ivy'amahera biraba akantu gatoya cyane hariho umwe afise amahera gusumba uyundi urukundo ntiruba ntungana mama no urumva umukene wabone umukene ni wakunda cyane umviriza bagume bakenye none bakunda cyane ivyo nenda kubibaza umukene ni wakunda urumva urukundo rwagenewe abakene bakunze wa magic nanje dufata iki tureki oya urashaka kurisuje kandi rema nimwe muci abakene aribo bakunda urukundo rw'umukobwa afise amahera menshi amaze baca bicishaga urukundo batari kubagorekana co kimwe umukobwa vya vrai ari amoureuse umukobwa tunze c'est vrai wewe ari amoureuse muga loga
hari igihe atabari ahari turiko tuvuga shaka generale hari igihe ama pourcentage make mugano ga afise le respect nafise urukundo vya vrai afise un peu de respect no gutinya kumuheba turiko turassist ibintu vy'aba diaspora abahungu babesha kugira mariage n'abakobwa bo hanze babaha n'inkwano esana nico biganza babaha n'inkwano aha nico bigaruka on a tendance no musi yo kwitiranya abakobwa bakuze ku bahungu n'abakobwa qui ont réussi ariko mungana ndashobora kuba naraheyushije financièrement sivyo ngakunda n'umutipe tungana de ma génération sivyo twese turi muri génération imwe ariko naragiriwe ibakwe narakoze ndinjiza amahera arakwita kandi none nkora kugira kugira ninjize sivyo biratandukanye na wa mushuga mami afise uburyo bwinshi akeneye gutwara umukobwa akiri muto aho sico kimwe umushuga mama atekereje bayisona abakeneye umugabo iyo musumba imyaka umutipe tu dois gérer kuko uramukeneye uramutwara uko ashaka unanamubabarira n'amakosa agira nico gituma abahungu vraiment iyo tomeye n'umukobwa musumba imyaka abavuga ati ujya aramwakira turiko tuvuga umukobwa qui a 25 ans et qui a réussi agira hure n'umuhungu qui a 25 ans canke 26 ans umushomeri umutipe w'umushomeri nta bushomeri d'abord ugira uzane rero akazi inkunda umukobwa aho nyina cyangwa gukunda vrai umukobwa wa 30 ans ni wakunda bya bindi biri sabe ko bashaka umugabo uko bashaka umugabo abashaka umugabo utandukanye n'umukobwa w'umujene aho ntuvuge ngo ni vya vrai reka rero sindakubwira ari muri mentalité elle est très archaïque amakandi ukorera kuri ya mafaya yandi sinzi ngene novuga kuko ikintu kimwe no sitwe reka majorera aheze cemvuga nanje ego kuko navuze ati kwanda tuje muri la vie réelle au fait dans le bain y'ubuzima bwa vrai uwo mukobwa wa 25 ans qui a réussi ari stable financièrement attends ari stable financièrement aja ku kazi kiwe afise business diwe atamuhiri wabo ni wa 25 ans angana natwe ngaha anyi sivyo adusumba peut-être imyaka inga cyangwa turangana akaca kundana n'umuhungu de même âge atakaza afise tuvugana ukuri soit uwe mutipe baratanguranye kera muri relation yabo baraduganye barabonye ukuntu bagiye baradugana umukobwa ukuntu yageragirirwa ubuntu umuhungu ntiyarara ça c'est 1 2 ntibibaho yuko umukobwa ari stable financièrement aja gukundana n'umuhungu atari bazinanye ari pauvre kuko umviriza urazituma nibahura kuko leur endroit de fréquentation sidi mais attends kugira abantu bakuze mva mu jeunesse wacu muri église sidimwe nivyo bizavuga ati ama exception parce que tuvyige kandi tuvyemere mu buzima bw'ukuri aho jewe nsohokera ndi stable financièrement si umushomeri asohokera hari igihe tuyanabaye masheri yo kuguma uhura nabo bahungu muzinanye muri quartier mu giziki hari igihe ubukeneye umutipa kuruhura afise amahera murongerega ngira kubwiye ko afise amahera ce sont tous des diables abo bakobwa bari hanze bariko baratuma ngo ndonderera umuhungu yisonera ibujumbura ari tekereje atazi ibintu byo mu muji umuhungu ngo waruguru bagana precise urumva ngo waruguru bajya nico kimisigaye kinyico ngo waruguru hanze yabuze umuhungu no hanze ari n'abatipe basaba master bize bagize iki mugabo elanama okay merci ico cyo hanze reka dusigaranye umwanya muto esi nakubwira ko cyo hanze nibisanzwe uza wumva ngo mungagara ntakunda n'uwo mungagara ivyo nibisanzwe nuko ukinana nakunda n'uwo mukinanira ivyo nibisanzwe kuri bose ariho bari noneho unyatwa abantu b'ubujumbura abahungu twara abakobwa ba ruguru abakobwa ba ruguru gira mariya twasanze yo ni bidahura iyo umuntu wa ruguru ahuye n'uwa ruguru ntibikunda twekilibre vraiment kuko umukobwa wa ruguru ashobora gusuporta ajya amakoneri y'ibintu mugabo umukobwa wino
ngo bagize mariage umwe acusanga agiye kujya muhiri wawe n'undi muhiri wawe Okay, ivana Esi iyo ni indisije mugabo mugabiki jewe ikintu ndiko ndavuga kandi nshaka kubumvisha nuko une fille qui a 25 Zemo ans menga. nitugira tumukompare n'umukobwa afise 35 ans umukobwa afise 35 ans arinze aja muri relation arashobora kuja parazan muri relation n'umutipe afise amahera make w'umukene kandi akayijamwo abizi kandi akanayibandanya abizi ko uwo muhungu ari umukene ni wa mukobwa cette fois-ci yavuze ati ifoko nindira gato ifoko niyorosha ndonke ikintu bita umugabo umukobwa qui a 25 ans wese turazi yuko iyo umukobwa kiriya ona rabyo taye uko mumeze turanje nka nkururuda ariho igihe mubonye andika kubwira ariho confiance ngirira ndabibabye ko mwenda basumba mwande urumva taye si imyakashe taye mugabe ni question yo muri wewe hari abakobwa nivyo ashana Yego, vraiment. 54 ans mugabo aguma yiyemera ndashaka kubwira rero umukobwa qui a 25 ans aracafise amatu menshi avuga ati je rêve nzoshika kuri ibi l'homme de ma vie abari kareva abasha baba noir Bandi bo muri film. arashobora no guheva ko yogira mariage n'umu noir américain Na Chris arashobora Brown. kuyumvira ko yogira mariage n'umu Mexique bari Ricardo bamwe twabona mu Bararusha. film mugasi tu as 35 ans ni bimwe kigingi yakubwirira ngaha muri studio sinzi gituma utumva yakubwiye ati 29 utangura kuvuga ngo rega burya janvier ngo uravye ngo arakunda vraiment famille ngo burya janvier ngo urakunda mama wawe ndetse ndakubwira wowe rero uri Marjolaine ufise 24 ans ukaba ufise imodoka ukaba ufise bariko batwereka esi wanje esi wanje ukaba ufise uri stable financièrement iyi suje uriko uratubwira wagiye gushigikira wagiye gushigikira babahungu b'ibigaba esi banza mvirize washigikiye babahungu b'ibigaba muri debayos babahungu usanga avuga ngo reka ndondere wa mukobwa sindamukunda naba mukunda nico gituma bica bigorana abakobwa barabadeseva sana abakobwa b'amahera kwera iki aragenda atamukunda umukobwa akibaza ngo ari kumwe n'umuntu muzima kumba umuhungu akeneye ajya amahera acagenda mu tundi dukobwa hariya ugaca usanga vyanse yuko umukobwa muri we agira confiance kugira ashobora kumenya ko uyu muhungu arankunda uyu ntankunda rero wewe baba kuvuga ngo bajye bakobwa ngo nibo bafise ingorane bajye bakobwa b'amahera sibo bafise ingorane niba ari abahungu nibo bafise ingorane agenda yumvira ngo ntazonyuba hayo ntazogira yagiye abishize mu mutwe wa mukobwa ntashika ntazomukura ibiratashitse ntashobora kubona yuko yamwubashe nk'umuntu w'umugabo minushe kandi twumvikane minushe wewe urafise nyabimye mwese kandi nta kundi reka tutanga ama example ngaha nta kundi urafise Magic TV minu wakundana n'umu taxi vero oya kwa n'umu taxi vero nawe même la petite soeur par exemple na Magic TV afise na taxi vero boja oje ndiko nakubwira nawe afise niveau d'offre ndiko ntanze exemple kuri wewe ntanze exemple kuri Jane ntanze exemple kuri Marjolaine wewe oya Elsie reka ndakubwire na hajya nubwo tutoba turi ivyo byose umuntu ari eduke aho umuntu ari eduke bahurira hake cyane n'umuntu atari eduke iyo ufuma umbwira ati muhungu w'umushomeri basi Elsie iyo umbaza ati washobora gukundana n'umuhungu adakora guhinduza iyo mentalite mu bantu hari ubushomeri no écoute uyu munsi tweduke kuja muri mentalite yaho uwo mukobwa afise uburyo yokwiye kwinspira uwo mutipe akamuinspira akavuga ati wow elle a réussi umva bivanye n'amantuzi ama challenge aronga urazi mbega umukobwa akora challenge aronga muhira kugira ugere kuri etape yo kutahurwa uwo wakoze ibintu byinshi cyane ozi impamvu umukobwa afise business ziwe cyangwa ariko arirondeza ni gako uzosanga saa 2 z'ijoro yashitse muhira arashobora kuzirenza kugira abavye bagutahure kuri yo point nukuzana ikintu do positif exactement uravyumva na gato oya wanciriye mu byarahetse umukobwa uzosanga wa mukobwa usanga avyuka 7h parce que hari abandi bakora mu biro bafise une vie indépendante avyuka 7h agataha 17h birazwe mugo hari wa wundi akora business usanga avyutse 7h wanashaka akaja gutaha saa 3 canke saa 2 nusu z'ijoro akagema 3h du mat kubera hari ibintu ataraheza gukora uravyumva uwo mukobwa
biragoye kugira bamutahure kwanza ategerezwa kugwana aswe ahabaye bamwakira uravyumva mu kibano ati wa mukobwa ataboneka wa wundi sivyo na wa mutipe usanga bigushikiye mu buri kumwe araza kubwira ati wampevye wamburiye umwanya ukabanza ukishitura kuko twese turabana sivyo rero hari ibintu vyinshi ugwana navyo kuko amasaha ya 2 yo gutaha sico kimwe n'umuhungu sivyo uravyumva donc aba yararugwanye kugira ashobore gutahurwa alors uri umutipe mu bisanzwe wabonye umukobwa yageze ngaho ku nguvu ziwe atari zazindiza babandi batanga ubukwiye kuba abakwiye kuguserva d'inspiration ukwiye kuvuga uti wow eske umukobwa d'après ibintu byose yaciyemo yarabishoboye kubironka none quoi faire kugira nanjye ishobore kuba nkawe c'est ça rero nshaka guheraheza mvuga ni mu bisanzwe la vie mu bisanzwe elle en fait honte il faut ko umwe wese afise problème so reka abakobwa bakore reka bakora ngo baserve d'inspiration urakoze vraiment wiheze twumvikanye muguheraheza wavuye muri sujet yawe ese twumvikanye muguheraheza mvuga ijambo rimwe mumenye yuko ikintu coco ngiye nanibuka mu bintu bituma umukobwa ari stable financièrement binamugora bizonamugora gose uti rero sinavuba kugira ngo bimworohere aho nagarutse muri sujet abakunzi ba Magic TV nakumye muri sujet aba bakobwa bahitaye ni ukuvuga umukobwa qui est stable financièrement wowe ari utuntu uzuravuga ngo nyespira aho gaca n'umengo ukura nabivuga uko kuntu wavuze ko atanu umwanya agira muramaze kubona un couple qui est uri un couple n'umuntu qui travaille beaucoup basha za pereze he shushu none imvura iraguhisha mu telefone elle n'a pas le temps yukubadina elle n'a pas le temps yukuja mu nkundo zitagira ingene ziriko ziragenda afise umurongo umeze rero bimusumba Elsi none wewe abahungu nkabo ntubazi bakora cyane none kuki hariho abakobwa babihangana kandi bakubaka bakanavyara kugira ngo abakobwa ntibakamubona bakunzi ba Magic TV uyu mambo jo Magic ntafuna agiranye ibijabo je nguma mu murongo je nguma mu murongo bishikira bose ariko niyo atuye umukobwa ikintu kimwe bagihurijemo nta kintu twahurije muri stable financièrement indépendant financièrement ariko niyuja niyuja kandi nivyo mparanira none nivyo mparanira umugabo rero wowe warashize ku ruhande jewe ndafise ikibazo umugabo ndamwifuza ico kibazo naronka imbere yiwe basashora umuduza ndasavye ijambo ndasavye ijambo abadakenewe abantesha muguheraheza mbiriza ndabivuze ni nabasta muguheraheza okay nishiragira ndakubaza sinzoba nkija mu bintu bitagira umurongo umuhungu azakaramfinisha ntituza kwa j'aurais le temps fise mwe gukora ubu ni busy ubonye kubera ubukene ubonye kubera ubukene ari gihe utangure no ukwakuye umwitaba hari igihe kwitaba hariyo mapere nto kwitaba akaba aragiye kuvuga iwaje asanguragiye hari umuntu akubwira ati bon je t'invite dans un resto akubwira hari igihe urumva turi stable financièrement birashikira twese ugasanguragiye uritavye n'umuntu wabona umenga ntiwokwitabye cyangwa ugasanga nanagize na mariage n'umuntu ntari niteze ko nawe ariko stable financièrement ego shobora kubironka ni je nzoronda donzo j'aurais le choix de kurondera ushaka nta bindi ngokoroka nta bindi gushaka oya ubiriza ukavuze kubera ngo inzara ngo ndashobora kumera birashika iyo rero ndagusabye umwanya wari wose yitabe vendredi prochain vendredi turi muri 2022 deja vendredi uzugaruka none murase ko duheza squad tubirukane murase ko duheza muguheraheza mukurangiza umviriza tuzobapazi umukobwa Kenya asanga yitavye umuntu inzara usanga makweri inzara biragoye kugira system zoswashate utari stable I was supposed hariho n'abakobwa baza ngo cenga urumva ngo je nta mahera basa mukuru ke bana siyanse guheza
yatwimye ijambo twese vyari Yarinzanira abo. aho suppose okay tuzoha party 2 tuzoha party 2 izo ni zango twirirwa turabona muri ville zibabaje muri vile niyo zima umviriza Navuze na realite de la party 2 none ngo zango zibabase tubaswe na bahesi Shukuru. tubaswe na bayesi tubaswe na bamwe umviriza babandi c'est vraiment dommage c'est la honte urakuzubakwa tekana canke uri namahera mfise donc uko bija kose uko bitwa kaguma ati nta kundi niko zubakwa uko twavuga ati gajina divorced byose ni esheke y'ubuzima vyose nukuri wabivuyemo nta kundi yari show yafashe muga nubigumye ko nawe nyene niyo show yafashe mugabo ni esheke merci beaucoup okay mukurangiza Mwe wese mu ijambo bera mukurangiza ngo ndabwiye je seconde ntibikunda deje yahetse rero ikintu gihari kugira turangize kuko aha nitwofa duhejeje baswe no kugwana sisi kamwe mwabibonye je yanyisha ati je urabibona rero nesase guha agire conclusion gusa nabihebye minus bindira yes igikurikira ngo shade partenaire muri bose nta numwe ari marie ibaza amashaka bazatubwira nana kire baza batubwira ibyo babona umviriza mwe muza kugira amasho bindira mutagize majojo in minute ego mukuga umunota umwe agiraga conclusion genre abifuriza n'umwaka nshaka kunza Magic TV n'abakunzi biwe na minushe najewe no kuri kwimana urumva ni minota 3 yonyene bakunze ba Magic TV reka ntangure ndabipfije umwaka mwiza cyane w'amagara meza muronka amagara meza mu vyanyu no mu vyanyu ibintu byose mu banyu byose bigene neza n'amahera menshi n'amamega menshi mu mandaye mukurira na Magic TV naje ndabemerera kwagira ibintu byiza gusa merci beaucoup madame Minouche majojo nanjye ngira mera heze vuga ati la vie est une chance saisie-la uko uri kuranyumviriza ubuzima ni chance gufata mwemere ko societe iguhindura mu mutwe wowe nuzi gituma wafashe iyo decision uri nimba uzi kuri mukuri guma ngaho alors bonne année vélan merci beaucoup merci twakwibagira rero vraiment ibyo navuze nabivuze bijyanyene nabasanga navuze nabi nifurije bonane nziza kuba kiyo case kandi bateye intege twese niyo dushaka kuba stable financièrement ariko tutagara cyane ku bahungu ariko tuzoja mu bintu bidushikana ahantu abantu bibirofa ntituzoba tukitaba amaprogramme adakenewe bye bye mwakoze ko arata ngo twe twamatwa babwiye turabifuriza amagara meza ibintu byose amahera byose ko twamatwa bagiye no tia forever be blessing and soul of bizu